bakunzi ba Holy Canaan TV n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Ndagukunda Mana kandi ugo ndagukunda niwe warumbanje. Wankunze ntabereye ungirira neza ndi mubi niko wakunze na bene data bose mwana. Twari beza ariko waradukunze urukundo rutangaje bituma n'uyu munsi twirata ko turi abana b'Imana. Shimagizwe mwami kuri urwo rukundo rutangaje, hama icubahiro cyose gikomeze kuba icawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye kuvyumvise, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo rivuga ngo ntushobora kuvuga ngo ukunda Imana utagira urukundo. Umuntu uzi kutagira urukundo menya ngo ntukunda Imana. Imana ntimubana kuko Imana n'urukundo. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana wa mbere. Turasoma igice ca 4. Dusome kuva ku murongo w'8 dushikane ku murongo w'10. Yohana wa mbere igice ca 4 duhere ku murongo w'8 dushikane ku murongo w'10. Udakundana ntazi Imana. Mwavyumvise ngo udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Amen. Oya tukomeze ku murongo w'10. Iki nico kirimwo urukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Amen. Mwavyumvise? Umuntu adakundana, umuntu atagira urukundo muri we, nagira ndakubwire ngo nta Mana ugira, nta Mana muri kumwe, kuko Imana uwo bari kumwe n'Imana agira urukundo muri we. Haleluya. Kuko Imana ubwayo ni urukundo. Aho n'urukundo egari ko hari Imana. Aho urukundo rutari absence y'Imana. Haleluya. Uhereye no ku murongo w'7 haravuga ngo abo nkunda ngo dukundane. Obviously abo nkunda dukundane ngo kuko urukundo ruva ku Mana. Haleluya. Nitwaba twabyawe n'Imana duteza gusa n'uwatuvyaye. Yatuvyaye n'urukundo, natwe dukwiye gutanga urukundo. Haleluya. Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Mwavyumvise? Umuntu wese akundana yabyawe n'Imana kandi Imana barazinanye. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Haleluya. Murumva? Imana ni urukundo. Udakundana nta Mana bari kumwe. Haleluya. Iki nico cyaseruye urukundo rw'Imana muri twebwe, nuko Imana yarungitse umwana wayo w'ikinege mw'isi kugira ngo duheshwe ubugingo nawe. Umvise? Icyatumye Imana iseruka ikagaragara nuko yaduhaye Kristo umwana wayo w'ikinege ngo aze mw'isi kudupfira. Nico cyatumye iserura noneho urukundo rwayo ruragaragara. Haleluya. Ngo iki nico kirimwo urukundo, suko twebwe twakunze Imana. Twebwe si twe twakunze Imana, si twe twarondeye Imana. Imana niyo yadukunze, Imana niyo yaturondeye twivayanga mu vyaha idukuzayo ubushobozi bw'urupfu bw'umwana wayo. Haleluya. Idukuzayo amaraso y'igiciro kinini y'umwana wayo, iradukurayo tuzana mu bwami bwiwe. Haleluya. Ngo ariko uko ari iki nico kirimo urukundo, suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Ndababwira
ibyaha byacu Yesu niwe yabaye ikimazi, niwe yabaye sacrifice, niwe yabaye impongano y'ibyaha byacu, birahanagura. Haleluya. Nta kindi kintu na kimwe cyabonetse. Abanyisirayeli barica inka, barica intama, barica ibikoko bitandukanye, bakica inyoni, ariko ngo ibyo byose ayo maraso yabyo ngo yarafuka umwaka umwe, uwundi wataha bagasubira gutanga ibindi, ariko amaraso y'umuziranenge, haleluya, yakuyeho icyaha une fois pour toutes. Naho nyine bikikuke ku rukundo Imana idukunda, haleluya. Rero uru rukundo Imana irashaka ko rugaragara mu muryango, haleluya. Ukabona ahantu hari intongano kandi abantu basenga, ukabona hari amarira, hari agahinda, kandi abantu bavuga ngo bakorera Imana, bongo Imana ntayihari, Imana ntayihari. Ahantu hari Imana haba urukundo, haba gukorera hamwe, haba kumvikana, haba ubumwe, kuko Imana yacu ni urukundo. Aho iri haba urukundo, aho iri haba amahoro. Niyo habaye intongane bihutira gutunganya, bihutira gusaba n'imbabazi, haleluya, kugira ngo ntihabe absence y'Imana. Kuko ikintu cya mbere Imana yanka gusumba ikindi bintu byose, Imana yanka icyaha, Imana yanka icyaha. Rero ahantu hatari ikintu cyitwa urukundo, Imana iba yavuyemo. Rero bantu b'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana twuzure urukundo rwa Kristo. Nago murazi ngene rumeze, rugira neza, rurihangana, ntigwikiraho, kandi ntigwihanganira ikintu kimwe, wihanganira byose, haleluya. Ntigwihayagiza, ntigwishyira hejuru, ntigwikiraho. Urukundo rw'Imana wihanganira byose. Rero uyu munsi kubona tutihanganiranira nabo twubakanye, nuko dukenya urukundo rw'Imana. Ariko ndakwifuriza kugira urukundo rw'Imana. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Uri mwiza Mana kandi ugira neza. Nibo batwigishije utwereka urukundo rutangaje, kandi urwo rukundo urashaka ko rugaragara mu miryango yacu. Ndasenze ngo mpwemu w'Imana ashigikire ingo, ashigikire abera bose, kugira ngo twuzure urwo rukundo, dushobore kunezereza umutima waduhamagaye. Ushimagizwe kandi wubahwe mu izina ryawe ryera. Senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.